Bihe vyiza nivyo ndakwipfurije munywanyi wacu ukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza n'iteka n'umunezero gusubira kubana nawe nk'isanzwe y'amakuru aba ariko aravurwa cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Musanzwe ikaze tubashikirize amakuru aba ariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avurwa mu bimenyeshamakuru bitandukanye, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane amakuru ariko aravurwa n'abanyapolitike batandukanye bagarutse kubirabana no kwikukira ku Burundi. Muraza kumviriza Libera Ntibashira kandi akaba ari umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi Buhire. Muraza kumwumviriza aho avuga yuko imyaka 60 iheze Burundi bwikukiye abarundi ataco bayimajije kuko yaranzwe n'ubwicanyi n'amarira ku banyagihugu batandukanye. Mwamwumvirije mu ntango z'aya makuru, muraza no kumwumviriza idonido muri aya makuru turaza kubibashikirako. Turaza kubashikiriza andi makuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, turaza kunyarukira mu gisata ca politike y'igihugu c'u Burundi, naho muraza kumviriza amakuru arabana na politike y'u Burundi. Turaza kuyagaruka ko turaza no kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, aho bivuga yuko hari umusuma yagandaguwe, navyo muraza kuvyumviriza muri aya makuru turabibashikirako. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone, kuko iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene vyiza tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubira ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira muyakurikirane nkuko twayabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira yuko ari amakuru ariko aravurwa na cane abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi bw'igihugu c'u Burundi bagiye bagaruka ku myaka 60 iheze Uburundi bwikukiye, bagaruka batanga ivyiyumviro vyabo bitandukanye. Kuri uyu munsi nyene hahimbazwa ukwikukira ku Burundi. Mumuhari wayishize hamwe urabana n'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi Buhire washikirije itangazo abarundi bose kw'iryo sabukuru ry'imyaka 60 baronse intahe yo kwikukira. Batanze itangazo ryihuta bavuga cane, aho bagarutse ko imyaka 60 iheze Burundi bwikukiye abarundi ataco bayimajije. Bavuga yuko iyo myaka 60 yaranswe n'ubwicanyi n'amarira, bikaba bivugwa nyene yuko hagiye haragaragara ibikorwa bitandukanye vyo guhonyora agateka kazina muntu, ubugandaguzi bukomeye, ubwicanyi, aho bagiye bavuga amabi yarakorwa n'abategetsi imbonera kure. Byose bikaba vyagaragaye mu itangazo bashikirije abarundi bose. Byanavuzweho cane na Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'uwo muhari agatera kamo umukuru w'igihugu yofata inzira yo kubogora Uburundi mu kwicarana nabo batavuga rumwe bakaganira kubirabana n'icoteza imbere, ndetse no gupfungura ikibanza ca politike kuri bose ngaha mu gihugu c'u Burundi nyine, aho navyo yabigarutse ko. Reka tubanze tumwumvirize, akaba ari Libera Ntibashira kandi akaba ari umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire, umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu, yari karagaruka ku myaka 60 iheze Burundi bwikukiye. Burundi Buhire w'ibikorwa nkunda gihugu warashikirije ijambo abarundi bose. Icambere no kubifuriza isabukuru nziza y'imyaka 60 iheze Burundi bwikukiye. Hanyuma muri iryo jambo turagaruka ku vyabaye muri iyo myaka 60, ingene abarundi twebwe nyene ico twakoze muri iyo myaka 60. Umuntu yiweje neza kuva umuganwa Rudoviko wa Gasore, mushikiranganje wa mbere w'Uburundi agandaguwe, mu Burundi haciye haza injyane zihagaze ku moko, amarira araba menshi, abavyeyi barahekugwa kuva
mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu gushika uno musi. Mu ncamake nta murundi n'umwe aba afise umwaka umwe canke imyaka 60 yoba yaronse amahoro n'umutekano mu buzima bwiwe. Ivyo rero bigaca bigira ingaruka mbi ku vyerekeye ubutunzi. Uno musi twihweje ingene Uburundi bubayeho, ingene abarundi babayeho, n'amarira gusa. Uno musi twumva hirya no hino abishwe, abanyurujwe, abatawe mu nzuzi, n'ibintu bibabaje cane gose. Mbere n'amaraporo yose agizwe n'abahinga bakurikirana ivy'Uburundi baravyanditse, na Nations Unies irabivuga. Mu ncamake rero muri urwo rwandiko tugaruka kuri ivyo vyose, tukagira tuti nivyo biranezereye kubona Uburundi bumaze imyaka 60 bwikukiye, mugabo abarundi twebwe nyene iyo myaka 60 nta kintu twayimajije, kuko abarundi barakenye. Inzara izura inzara mu Burundi. Uno musi baza iyo sabukuru, abanyeshuri ntibariko bariga, ubumenyi bwarasubiye inyuma. Mu gisata c'amagara y'abantu nuko nyene imiti irakenye, abantu biba barapfa bicwa n'ingwara. Mu ncamake rero iyo sabukuru yotuma abarundi bihweza ingene Uburundi bwonagurwa. Arivyo rero dutera akamo na cane cane abari ku butegetsi, na cane cane umukuru w'igihugu ave mu myidogo, ave mu maganya, ave mu kurira, kuko iravuze ati ko arira miliyoni 12, afata ingingo ruhasha yo kunagura Uburundi. Muti gute? Icambere coco nuko nkuko basogokuru babituraze, nta mahoro n'umutekano mu Burundi bizogaruka abarundi baticaye hamwe ngo baganire, batorere inyishu ibihanze Uburundi, ingorane zose zihanze Uburundi. Muramwumvirije akaba ari Libera Ntibashira, kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire, nyuma yuko yari karavugwa yuko iyo myaka 60 Burundi bumaze bwikukiye ataco bayimajije, yaranzwe n'ubwicanyi n'amarira ku barundi no ku banyagihugu muri rusangi. Nabibabwiye mu ntango z'aya makuru ko tuza no kumonyarukira mu makuru arabana n'umutekano. Mu ntara ya Rugombo hari umusuma yagandaguwe, ikiziga c'uwitwa Niyirera, umunywanyi w'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, caratowe kuri uyu wa gatanu mu gitondo ku mutumba mu Nyika ya mbere, ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'Uburundi. Amakuru avaho mu Rugombo avuga yuko yari mu murwi w'abasuma kandi yanizwe n'abanyagihugu batwawe n'agashavu. Ikiziga c'uwo Niyirera catowe hafi n'umuferege wo kuvomera imirima ku bw'ababibonye. Yari mu mugwi w'imbonerakure ziba ku mihana no mu mirima mw'ijoro ku munsi wa kabiri mw'ijoro. Baguye mu banyagihugu bari kwizamu, uwo mugwi warirutse ushwiragira, ariko umwe muri bo yarafashwe aca aricwa. Ikibabaje kandi bagiye kubona ko ari Niyirera mu gitondo, niko amasoko yacu abandanya arabishikiriza. N'agashavu abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'igipolisi gutuza iyo mirwi y'abasuma muri ako karere, abarongoye amashirahamwe haranira agateka ka zinamuntu nabo bagahanura abanyagihugu kutihanira mu gihe hafashwe abasuma nk'abo nyene baba babandanya barakora amabi atandukanye. Abahanura abanyagihugu gushengeza abantu baba bagirizwa amakosa canke bafata mwitonga mu busuma ku nzego zibijejwe kwihanira nibibi cane no kuvyirinda. Bikaba vyagarutswe ko na Gilbert Manirakiza, musitantere wa komine Rugombo, yemera ko agiye kugira amatohoza kuboba bakoze ubwo bwicanyi kw'iyo
mbonerakure. Banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, ni ngaho nyene turangirije incamake ariko y'amakuru yari karavurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka nkenguruke bagenzanje bafasha kuyatohoza, namwe mwese mubandanya mukurikirana amakuru tubashikiriza. Utarafyonda kuri subscribe, aka ni akaryo keza cane ngo afyondeko, kuko uko turonse bene aya makuru warafyonze ko ucuba mu wa mbere bashikirwa nayo. Reka ndasubire ndabakengurukire mbifuriza ibihe vyiza, gahunda y'amakuru naho ubutaha muhezagirwe na gahwana.